igituma abavyeyi bapfa bariko bica ku mvo nyinshi. Je naragiye kwigisha mu Kayanza bambwira ndababaza mbega iwanyu barangura amabanga ryari ati ku myaka 9 baba yatanguye nuko vuga amaze kuja mu butinya nka rero ashobora gutwara inda iyo ni trop precoce n'ahandi hose aho naho mvutse baratwara inda bakiri mu kiriri umugore akavyara mu kwa mbere hama mu kw'icumi na kabiri akongera akavyara kubera urumva avuye kwa muganga avuye agenda kamara amezi 2 agaca asubira kubonana n'umugabo agaca asubira gutwara iyindi nda izo rero ni trop rapproche mu mwaka umwe abana 2 te ya mbere nitisi kuvuga umwana aba yavutse hasigaye yingirana urumva agifise inda ntibikunda hanyuma traumatisme no umwana bari ararengana yagukomerekeje akomerekeza mu bihimba vy'irondoro urumva kandi nibaza ko nabadukurikirana abajinjibuwe ko twari tumenyereye reka shaye yavuye ko ari baruka directement sinzi ko ari jewe jenyene mu mutwe twabona ikosa ry'abaganga benshi amushikana ku muryango wa salle d'accouchement agaca agenda kurindira telefone azane twamwa baca bazabazanye kubyara nubona barabashikanye muri maternité babazi barabafasha amaboko yego frame wowe mwaragumanye yego cha urashika umuhabezi Bezu utamuhaye bezu na musije niduhuza Munu we Turasuka ndikubaramutsa turabahaye ikaze muri Fun&facts nibaza ko ahantu muri namwe namaze kumenyera ko twigisha muri ambiance twigisha muri in our funny way changereza ini Siren vibes kwa bantu batayizi ni shene kora ku mazi social kuri Facebook kuri YouTube kuri Instagram nibaza ko hose mumaze kudukurikirana nibaza ko atabaza ko kwisabona hamwe wisabonye gusabona hose Français kirundi madutahora no kwenye tuvuga je niyo zirakoze ndabahaye yambi cyane ndakena abakolege banje barabona ko hariho umwe adahari atashaka kuboneka kora ko yafatiriwe nindi mirimo kora bugiye biragoye gukora ubuzi bwinshi umuntu umwe ni problem usanga hari igihe bigorana ariko ndikumwe na Nikita bagigi ndigena madame hari yanye dada ndavuga d'obsession no vrai ça ndikuko d'obsession nyo nyene kana taifisi birana babaje reka netu taifisi jewe bon je naho ntoyigira nta kibazo kubera iki turi kumwe n'umushitsi reka nawe tumwakire no mama mwiza adukunda kora ko yatwihanganiye hari ibintu vyatugoye umuntu atwicaye kuko nuko hari ibintu vyatugoye ngorane z'amaklima yaca kumahindagurika c'est problème ngasha kukwihangana turamushimiye gose akatumuha ikaze atwibwire hama mu nyuma ngitatugira sujet y'umunsi katishe kuyiganirako n'umusuranyarugurisa ngaha turashoboye kurekura umuvyeyi hakiri kare kazi murakoze cyane murakoze jambo kuri jambo mu mpaye ndabibwire ngira ngo mwagiye muravuga numva ututsina duto n'utw'abajene bubu nyene baca iyo tuvuganye n'abajene baca bagira ngo ujya mu mere nawe wavuze ngo ndi umumama jewe rero sindi umumama gusa ndi n'umumami hama jewe nitwa Nkanira Bernadette nkora mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza abare mu bintu nize nanonoso ibintu by'irondoka rijanye n'amagara meza ego nkaba naje rero mwantumiye ngo tuganire gatonya kuvyerekeye iby'umwuga wacu murakoze mwavyumvise ni madame Nkanira Bernadette muri make watabitahiye n'umusaje femme waratataye umuhinga wanonosoye bijanye n'irondoka janye n'amagara meza no kuvuga kamwe dushaka kubishobora muri make n'umusaje femme nivyo je navuze gutyo umusaje femme wanonosoye kuko
bakunda kutwiyatiranya n'abakirizi twebwe ntiturabakirizi abakirizi bajya bafasha mu kirundi ntibize twebwe rero twarize amashuri twarize na kaminuza nico gituma tuvuga tuti abanonosoye twaranonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza nico gituma rero ego umuntu yakundangiye yambwiye ko uri mu ba sage femme ba mbere aha mu Burundi zabari ivyo ni byukuri nkaho usanga nka twese yarafashije abavyeyi bacu ego premier promotion y'abasage femme ngaha mu Burundi hanyuma akaba ari je ntwari shira hamwe ry'abanonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza ngaha mu Burundi Association Burundaise de Sage Femmes d'Etat Abusaf mugabo tukaba dufise n'abajene batonya bavyicongereza twaciye turakora mu bintu dukora nitwa Young Midwife ma byaruheke nabo turakorana nikitashaka kutubwira rero intangamarara y'ikiganiro cy'uyu munsi ego cyane turasubiye kubaha ikaze kandi muri Fun&facts nk'uko rero mwabibonye turi kumwe na Madame Bernadette Nkanira yanonosoye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mu kiganiro duheruka twari twayaze ku bintu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mugabo ku bijanye no ku gutandukanya ivyaro nurumva ni sinzi nurukurikirane nuruherekerane nuko tuno musi rero muriko muriyumvira muti mbega tugiye kuvuga kuki muraza kutwihanganira kumbure ku majwi ataza kuba ariko arasohoka neza ariko haravugwa imvura nyinshi Nikita nivo ndakubabariye nakurambabariye nuko tuza kuvuga ku bijanye mwavyumvise ni umusage femme mu kirundi yari yakitubwiye wanonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza umwakirizi mu gifaransa accoucheuse traditionnelle ego ubundi batarevarewa bimwe bavyariza mu bwicaro kera sinzi mwe generation nshasha bwicaro ntimuhazi munzu y'ikirundi hari ahantu bajya impande y'iziko yitwa mu bwicaro bavyariza abatego ego bose avyarira mu nzu wiwe muhiriwe mu gikoni naho nyene mu gikoni hari igikoni caba muri iyo nzu babamwe ego jewe inzu y'ikirundi birimwo aho batekera aho baryama mugabo nimwe hakaba bigatandukanwa n'ibintu bita imisego hanyuma rero bagira n'ikirambi abana baryama murakoze cyane ariko imbere yuko ninjira mu ntangamarara y'ikiganiro mu ntangamarara y'ikino kiganiro tugiye gukora hari ikibazo nshaka kukubaza wavuze ko muri ababinonosoye bavyize no muri kaminuza mbega mu basage femme bose harimo n'ababinonosoye muri kaminuza gusa canke harimo n'abize aha medical canke ego murakoze no kuvuga imbere yuko sage femme bakreye hariho abaforoma bari benshi hama rero bagiye bararaba ingene impfu zihitana abavyeyi n'ibibondo bavuga bati ko turondera ikintu cyisununuye caravyirondoka rijana n'amagara meza dushireho umwuga wa sage femme wagiyeho rero kuva 2004 niyo premier promotion yagiyeho mu Burundi y'abasage femme jewe ndimo ubu no kuvuga ngo mu bitaro dufise ntaba foroma bagifasha abantu kwibarutsa bariho cyane kubera abasage femme batangwe kwinje twe promotion yacu twari 15 promotion ikurikira 11 urumva rero nubu ntibaragwira ngo bashore gukwira igihugu cyose mugabo henshi ubu baratanguye kuboneka n'ivyiza ego murakoze cyane mugumane natwe kubera ibintu tugiye tuvuge n'ibintu ngira kamaro nkora mutima kandi nibaza ko bimaze kuba ku muntu wese aza kudukurikirana canke kuri benshi ku bantu bose bakaba baraturaba aragicishijemwo ati impfu ni nyinshi ku bavyeyi bibaruka ndetse no ku nzoya ziba zavutse ugasanga umwana arapfuye bariko baramwibaruka canke umuvyeyi aratashe ariko aribaruka tugerageje kuraba ngira araza kubidufasha to ihari uyu munsi biragaragara ko ari niniya cane nyinshi gose ugasanga rero hariho imidogo ku batandukanye hari abavuga ko biva
negligence y'abaganga hari abavuga ko usanga hariho ama complication maybe yabaye cyangwa ugasanga hariho ibikoresho bitahari nk'uko mubivuze muti umuforoma ugasanga hari umuforoma nta musaje fama hari nta wabinonoso yahari no musi rero twaje kuyaga kumvo nyamukuru zikunze gushika kugira ngo abavyeyi batahe ku bwinshi bariko baribaruka canke abana babo batahe ku bwinshi bariko baravuka nico kiyago tugiye kuyaga kuri uyu munsi nizera ko kiza gufasha abantu benshi bako baratwumviriza hanyuma n'ibindi muraza kubimenyera hano gato niki utaramuha ijambo nshaka gutumira no skrabigana kora ko nimba bitaragushikira byarashikiye mushiki wawe nimba uri umugabo cyangwa uri umuhungu nshaka byarashikiye umugenzi wawe nshaka byarashikiye umuntu uzi rero ntimuze kuja kuraga mushaka kumenya impamvu niziyogira dushe gukingira izo mfu z'abavyeyi bitaba imana bariko baribaruka abana rero mwese muze gufasha muduha amatugira muze n'utakiravye zo mugira ati narumvise imeze kunuku wikingira cyangwa rabe bigenda kunuku kugira mushego atukudufasha gashobora gushikana ubutumwa kure yego jambo ni gwanye urakoze cyane no kuvuga igituma abavyeyi bapfa bariko bari bica kumvo nyinshi bitangurira duhere mu bene gihugu muri community muri bene gihugu abafasoni biwacu ntibizi bishwa no kutamenya ntamenya ati indifata gutya indifata gutya ibimenyetso by'inda nibi ninamari kunca ngenda heye igira kabiri umva abafasoni bacu mu Kirundi hari ikintu bita pouvoir de décision ntayo bafise n'igitoki ndashobora kukigurisha cyangwa ashobora gufata amahera ari mu nzu ngo afate imodoka imunyarukana kwa muganga ico nikigira ikini naco none niyo ababifiseho kwari mu Kirundi hari yamumenyaganya sinzi ko muri amenya mu cenda juri yo hari nikuri hariho amabarabara atariho kugira shike bamutwara ku nderutso afise rero yaba azi na bya bimenyetso yoja kwibarukira kwa muganga yabimenye bifatanije nuko kutamenya izo mbanye ashika kwa muganga byarengeranye ico ni cambere ikigira kabiri nuko hariho ibintu bitare 4 trop abavyeyi biwacu rero kubera kutamenya hariho trop precoce batwara inda hataragera akaja kuvyara igitereko kitaraguka kitaramera neza batwanda trop precoce abana batonya 14 ans murabyatse kuvyumva namwe ko umwana w'imyaka 14 atwara imbanyi ubu ibujumbura je naragiye kwigisha mu Kayanza bambwira ndababaza mbega iwanyu barangura amabanga ryari ati ku myaka 9 baba yatanguye nuko vuga amaze kuja mu butinya nka rero ashobora gutwara inda iyo ni trop precoce n'ahandi hose aho naho mvutse hanyuma hariho trop precoce sivyo trop rapproché aravyara baratwara inda bakiri mu kiriri umugore akavyara mu kwa mbere hama mu kwicumi na kabiri akongera akavyara kubera urumva avuye kwa muganga avuye agenda kamara amezi 2 agaca asubira kubonana n'umugabo agaca asubira gutwara iyindi nda izo rero ni trop rapproché mu mwaka umwe abana 2 murumva rero ko igitereko nikiba kirasubirana nikiba kiramera neza aburega imbanyi gashora kumuhitana ubugira gatatu navuze trop precoce trop rapproché trop nombreuse umugore akatwara inda 9 10 Bora nanga karori yo ndiko ndigisha iminsi yose ndiko ndabigisha je ndababwira mwebwe ko hajya kundigira gatanu ndagira gatanu munsi bayita gute umwana agira gatandatu bamwita ngo iki miburu aburu urupfu mibura aburu urupfu kubera iki umbiriza igitereko uko gitwara umwana jamo niko caguka ntanga karorero kenshi jewe ku kabido kanya kabido murabona zarumonge ute akabido ka 20 litre ushizemo amamesa agitangura bari maritiro 200 mu myaka 5 aba maritiro 30 amakaga pasuka umwana rero nabonye umuvyeyi nabonye agiye ratwara inda nyinshi igitereko nigisubirana kiraguka umva umuvyeyi nta umwanya igitereko ngo gisubirane aguma twara urutavana vana ni bibi cyane iyo rero hama trop tardive abavyara bakutse prix de 35 myaka irenga 35 abari a risque
Plus de 35 ari à risque. Moins de 18 ans à risque. Nayo matro nombre de trop tardif. Urabyumva? Aho hose rero umuvyeyi arashobora guhitanwa n'imbanya ariko aribaruka. Hanyuma mwavyumvise atwara inda hataragera, atwara izikurikiranye trop rapproche, atwara nyinshi, hanyuma agatwara inda akuze. Urumva uko kurabona umubiri wanje n'uwi wanyu ntusa, umubiri wanyu umwanya urashobora kwegerana niyo mwokonda uregerana neza cyane, ariko umuntu akuze ujubone kwa kuboko muramubona nico kimene igitereko uratepeta nyene. Hanyuma rero urumva cyane rero igihitana abavyeyi ni ipfumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ukiri muto ca gitereko haraho kidashobora kwisubiranya neza hagiye kuvyara. Ari rapproche nuko nyene, ari nyinshi ndiciyegeranye, kitiyegeranije rero ngaho rero acavirirana amaraso menshi akiheza kuvyara. Cyane kuvirirana niyo koze ya mbere, nuvuga ni kuvuga ari nico gituma ca mbere gituma abavyeyi bahita imvo nyamukuru cyane gose mwamenye ikirundi gose Niko biraza. imvo nyamukuru ituma rero abavyeyi bahitanwa n'imbana cyane. ego je ndafise ikibazo murantunga. Ego nanje nukuvuga abavyeyi bahitanwa n'imbanya ngaha mu Burundi ni 334 ko bihumbi jana by'abavyeyi bibarutse, murumva ni benshi cyane. 334 bahitanwa n'imbanya bariko gushika no muvu ku bihumbi jana by'abavyeyi bibarutse kingana gute mu mwaka. Murumva ni benshi cyane gose. Iburaya ahandi bamaze gutera imbere n'abafasoni babiri, kubera baramaze kurongo uburyo ingene bafata abavyeyi ingene babitwararika. Urumva rero twebwe turavye ibi bituma wumvise mu gihugu ntibarabimenya, ntibarisansibiriza abafasoni. Hanyuma rero ugaca usanga biragoye. Hanyuma rero niyo barisansibirize iwacu la culture burundaise ivuga ngo umugore asonere yinabuka umukazana, asonere yinabuka. Inabuko yaravyariye muhira, aca mbwira ngo n'uyo mugabo wawe namuvyariye muhira, ngo nawe uravyarira muhira. Naco nabaye agaca mugubira akaguma ngaho, urumva akamwumvira. Ivyo rero ivyo tuba dukwiye kwigisha abapfasoni bamenye ibimenyetso, hanyuma abo babafasha abavyeyi babo babaherekeza kwa muganga. Ego narifise akabazo rero kuri ibi nyene muhejeje kuvuga. Muravuze ibituma nka 5 canke birenga, mugabo muri ivyo bituma hari igihe atagituma na kimwe kiba kibitumye muri ivyo. Hanyuma kuri vyinshi mwavuze umenga bifata cane abantu batize, abantu bari mu cultive, ngira ngo niko no bivuga. Mugabo tugerageje kuraba no ngaha mu gisagara iwacu hariho impfu nyinshi z'abavyeyi, kandi usanga yarakwirikiranye inyigisho zose zo kwa muganga, yarakwirikiranye n'umuganga, yaragirishije amavaccin yose asabwa, yapimishije vyose, ecography yose, gushika ngira ngo na la veille yuko yibaruka. Mugabo ugasanga ico kibazo kirashitse. Mbega hoho biva gute? Hanyuma ikindi naco imvo zose mwavuze zihagaze ku muvyeyi n'amakosa y'umuvyeyi. Mbega nta makosa ava ku buvuzi nayo yoba tuma izo mfu ziba? Murakoze cyane. Jesi nigeze mvuga yuko navuze ko abakenyezi benshi batamenya. Namwebwe mwize ngaha muri ko turavugana, mwabonye ko mwakanuye amaso mvutse. Ukuvuga abantu benshi ntibabizi, ntibari sensibilize kuri ivyo bintu. Navuze abakenyezi en general, mugabo mu kirundi kubera déplacement igoye bo birabashikira cyane, ariko no mu kizungu biraba. Hariho rero ibitwara abakenyezi bitavuye no kubavuza, bitavuye no kuribo hari bita bavyita 4T, indome tezine. Te ya mbere ni tisi. Tisi ni kuvuga iyo aheje kwibaruka hariho ingobyi ariyo ngirano placenta, ivayo igice ntiveyo yose. Aho rero ivuye y'igice utwo dupande dusigaye gasigara kamase hariya ku gitereko, gaca gatuma ava amaraso. Iyo ni te ya mbere. Te igira kabiri ni traumatisme. Ariko aravyara umwana arashobora guhita aratabura ibihimba
urabona ni hatonya ari mu gisabo agahita aratabura ari rwinjiro rw'itereko rugatabuka iyo ni teye igira kabe traumatisme iyo traumatisme rero naho nyine arava amaraso menshi urumva kubera ava imbere hataciye wahaba ubangutse ngo barabe ariko arava babone gushona aho hatabutse uyu muvyeyi arashobora kugenda hariho rero teye igira gatatu ni trombine trombine ni kuvuga n'amatrouble de la coagulation umuntu aba afise umuntu kamere kiwe urabona iyo naho bogufata agotepese haraho uturazo dukenya ubundi akubona raririmo iyo ni trouble de la coagulation nayo nyene irica sibyo hanyuma rero 4 t igira kane ni ndiko ndayirondera nireho igira kane ndayitora yego mugabo iri muri urwo rutonde iri muri urwo rutonde ni zine ni 4 te zine zituma rero umuvyeyi ahitanwa n'imbanyi kaba yaba yaravyize yaba atavyize aho rero kwa muganga mugabo baramaze gushiraho imigambi kurwanya te ya mbere ya tisi barafise uburyo bigishije abaforoma byo nkora mu mugambi w'igihugu nabibabwiye kwigisha abaforoma ingene baca bifata aheje kumwibarukisha hari iminota bamara iyo nsimbi zitaravamwe bagaca babona kuyikuramo bakamenye bakafise uburyo hariho rero n'urushinge ubu baca batera umuvyeyi ahejeje kwigira kwibaruka kugira ngo iyo nsimbi zicivamo ubu rero umuvyeyi wese aje kwibaruka baramutera urushinge kandi bisa n'ivyagabanutse ivyo bituma byuko izo 4T zigira zigabanuka hanyuma ivyo ni ivyo bakora hanyuma niyo trouble de la coagulation iragoye iyo rero iragoye cyane kubera urumva nta maraso atavura atavuze rero hari barinda kurondera du sang frais dufata amaraso bakayavoma muri je bagaca tugahi nivyo bashobora kumukisha canke bagakura y'igitereko ivyo rero murumva ko bikomeye yego nuko okay kumva umuntu yumiwe numva ahubwo birateye n'ubwoba urumva namwe burumva ntimwari mubizi benshi rero ntibaba babizi mugabo tuguma twigisha nico dukora mbega ivyo bishikira kuri uvyaye voix basse na césarienne bose canke hariho uburyo bwiza bwofasha umuntu kugira ngo ntatahe ashikiwe n'ivyo vyago ari uvyaye par césarienne trouble de la coagulation urumva zija kuri bose mugabo y'uvyaye par césarienne kubera bakurayo bagakura neza kenshi urumva traumatisme ntashobora kuyigira biretse aho bagize ariko na tisi ndisigara kubera kubura na trombine yego ntiyenza ngo uveye amariske ni make muri make n'amariske ni avenge mugabo si make urumva nuko amariske nayo nyene novuga ko atari make kubisanzwe Imana yari yaremye ko umwana acepfa kandi acepfo vyari vyiza mugabo iyo bagiye no kumutera anesthesie kubera ntibashobora kumukora batamuteye anesthesie maxida anesthesique ayo maxida anesthesique rero nayo aratuma umuvyeyi ashobora kwita Imana ariko vyiza abavyeyi bavyaye bacishije epfo ni vyiza cane no bibanga kurumva no kugura kwa no kuguma kwa muganga na riske gutegwa amaraso abari make ikibazo ngira mbaze ni mwatubwiye les 4T est-ce que izo te zose ntizishobora kuboneka imbere yuko umuntu yibaruka oya ngira niwakurikiranye neza te ya mbere ni tisi kuko umwana aba yavutse hasigaye yingirana urumve agifise inda ntibikunda hanyuma traumatisme ni umwana aba ariko ararengana akomerekeza mu bihimba vy'irondo hanyuma trombine ni trouble de la coagulation hanyuma iyo trouble de la coagulation umuntu ayipimishije kandi ntashobora kuyibona ni ikintu kiza kubera umuntu ariko aravyara gusa hama icerekeye naco kuvuga yuko ari umwana tuvuga bon iyo yindi mwavuze ni yavuze ni trombine tisi traumatisme irya traumatisme mwavuze naco irya traumatisme mwavuze mbega yo hapa nta moyen ihari nimwe kugira ngo umuntu ashobore kuyevita yego urakoze cyane urumva traumatisme rabe ingene ungana wewe urabe n'uyu wo hige ingene ngana wewe aho uciye
nahacuyo ntibingana agatonya karanyururuka munini nawe arasenyagura urabona ibitugu naho haza umutwe ibitugu biba ari binini ivyana vya 4 kilo n'ivyana binini ivyana vya 4 kilo numva biza birasenyagurika birahitanisha rero ikibazo ngira ngarukane ni mbega hoho mwavuze yuko hariho abava kubera ko baba batevye kuja kwa muganga namba ntihenze mbega nivyo biva yuko hari umuntu anyaruka kwa muganga bagateba kumwakira ibyo onye sino bivuga cyane kubera ingene onye kubera basizeho systeme ya 24 sur 24 kenshi no kuruba abaforoma baragumaho mugabo sino bitongo nta biburi nsutse bidahizwe sivyo hari ushobora gusanga uyo rero tebe kwakirwa nibindi mugabo acaja muri babandi zangorane zishobora gushikira uwari we wese dushobora gushikira uwari we wese ushatse kuvuga dushobora gushikira umuntu wese agwaye aje kwitura ibitaro aho naho tuve gato muri technique tugende kuvyo tumaze kubona canke tumaze kumva muri societe nibaza ko hanini bishingiye teya kandi twayibutse yo nayivuze ngira mwayibagiye ya kane inerciterine nagare yavuze urwaye ni wayivuze yitwibutse twayibagiye ari wayivuze inerciterine sivyo ni inerciterine sivyo inerciterine ni hamwe navuga ko nayivuze kumbure sinavuze terme ariko ni navuze babagore babavyaye kenshi igitereko ntigisubirane niyo inerciterine urumva hamwe navuga ko kuboko kwa tepese igitereko rero nayivuze mugabo ndayivuga terme nacize ko inerciterine turajijibuwe uko kuntu urumva kandi nibaza ko n'abadukurikirana bajinjibuwe ko twari tumenyereye reka shaye yapfuye ariko aribaruka directement sinzi ko ari jewe jenyene mu mutwe twabona ikosa ry'abaganga benshi kuko basanga ko ayo mabanga yose mutubwiye ntayo abanyagihugu baba bazi ayo mariske yose umuntu ahura nayo ntayo abanyagihugu baba bazi rero ikibazo canje gira kibiki mwebwe nk'abatwaye nishamo ry'abanonosoye irondoka ry'amagara meza ni giki mukora kugira ngo mushobore kujinjibura abo banyagihugu bashobore kumenya ingene bo kwitwara mu gihe yibungenze mu gihe ariko aravyara imbere yuko avyara kuva agisama ni cahe kintu mwoba mukora ko benshi murumva ko ntavyo baba bazi mbega ni cahe kintu coba gikorwa hoba hariho ihimirizwa rikorwa kuri abo bantu kugira ngo twirinda ayo ane mwatubwiye hamwe n'izo zindi ngwara ndamunganira gato muce muvyujura ntagira ngo kumbure arabajije ico kibazo ko hari ivyo mwigisha nanje nico kibazo nshaka kubaza jewe haheze imyaka myinshi nibarutse ngira ngo ntavyo mwakora sinzi kubunye bishobora kuba vyaraje umuntu mu misi muri irya amezi yose yo kwibungenga mbega muramwigisha mukamubwira ingene yo kwitwara kugira ngo ntihagire ikintu umuntu ntabe muri inyo hansi ntihagire ikintu kishobora kumubako kimutangaze kimubaye kamenye directement ibinye rero muganga wanje yari yabimbwiye wa musaje femme yari yabinyagiye mbega murabikora mugafata mukavuga muti ku munsi wa kanaka kuri CDS niyi hazoba haje abakenyezi bibungenze kugira bige kubijanye n'imbanyi zabo murakoze cyane nukuvuga jewe twebwe ishirahamwe ryacu ryavutse kugira twebwe ivyo byose ndababwiye turabe ko twobigabanya twebwe hari umusaje femme hose aho bamaze kuja mu bitaro batangura kwigisha bigisha ryari bigisha hajya abapfasoni abavyeyi bakirindiriye kwivuza bavyita ISE education information education communication bakabigisha abantu mu sosiyete yewe nabandi kubera bibe bakorana nabandi bakora an equipe so kuvuga ko yaca bikora wenyene mugabo baragize nibo bagize loride kubisanzwe biri abafoma bari basanzwe bakora hanyuma wowe uvuze uti aho nibaruka kubisanzwe ubarata ni strategie nshasha citwa plan de préparation yarakushuma abagore bose bafise imbanyi kubisanzwe bogenda bavugana ingene bo kwitegura kwibaruka kwa muganga bakababwira ati wewe uzokwipimisha kangahe wewe ibimenyetso by'imbanyi itameze neza nibiki intamba mishobora kubona zigaca gutera ubwo bugaca ugenda kwa muganga nibyo babwiza kumenya hanyuma bakitegura kuja kwibaruka kubera twebwe urumva ntazi gutegekanya urabona iwacu baracavuga ngo ntawe ugura impuzu umwana ataravuka
baho iwacu ruguru mu mavuriro hazana agatenge kaheze akaba ariko kaheze kamyotse imbiriza akaba ariko yakira umwana ubu rero hari inyigisho tubaha kugira ngo bamenye umwana niyo atabayeho arahambwa yambaye niyo hambwa ari gusa urumva rero nukwevita rero izo katrete kugira zibasigurire inersite rine ni tonicite urumva elasticite kiba carabaye elastique hanyuma na tisi reste placentaire hanyuma na trombine ama na traumatisme yego aho changira ndashaka gatoya kubaza ikibazo kuri ico Nikita yarabajije Nikita ashaka kuba amazi n'aka myinshi yose mugaje mera kworoka vuba ni mu kwezi kumwe umva ko nimbaga nayo twaye vuba ivyo uvuze ko bigisha abavyeyi bitegura kwibaruka shano ubu ntavyo bakora canke babigirira pardon ndaguciriye babigirira exactement harashobora kuba ari amacentre biberamo bikorwa n'abari muri association yanyu bonyene abandi batabikora oya mwe ibujumbura turabazi ngene mugira ntimugira consultation prénatale mugira ecography consultation prénatale ugenda kwa muganga bakaraba ingene umwana ategetse mu nda bagaheza akakubwira mwebwe ico mukora mukunda ecography hariho n'ama examen babwiza kugira umuvyeyi bamutuma iyo prénatale wayikoreye ku ivuriro ryino ushobora gusanga rero nibindi araho bagira ibikorwa vyinshi akazi kakababana kenshi uyo munsi ntusange bigishije canke ugasanga bahejeje ariko kubisanzwe baba basubiriramwo mugabo uravye ubuke bw'abavuzi murabona bagira akazi kenshi ubuke bw'abavuzi mu mavuriro akazi kababana kenshi ugasanga umwanya uraheze nivyo rero nukuvuga ko banka kubikora mugabo iyo politiki iriho y'ukwigisha umukenyezi wese agenda bimeje nk'ubu naragiye gutembera mu Buyapani ngiye kwiga ivya continuum de soins nasanze babikora neza amwe twoshika ngaho byo bari vyiza bijya aga carnet de santé meranfa kavuye hariya tuvuye ku ishuri wana murafise agakarano mukagakaye bakita igipande mu kirundi ushiramwo ino sinzi ko Bujumbura batubahaye ayaga carnet santé meranfa wewe umwana wawe avukiye kanura ya turabaho kuva kera turahaye kameze gute nagakarne bisanzwe ko kwa muganga mwandika gatabo kandi kamwe identification yawe gafise ko nari zigene kitwa gusa ni carnet santé meranfa urumva warabonye ko bakwandikiyemo uvuye kwipimisha bakwandikiramwo naho umwana bamuvyara ijya carnet ya certificat de naissance iyo ni evolution kindi nabonye bagira ni kuko uburyo butababuriho gusa sino twobikoze ni classe de mère bayita classe de mère abavyeyi bafise indabose ego sha bagaca baza rero mbiriza bagaca baza bakabasigurira inda igitangura ingene ukura ageze kuvyara resinye ndakava ingene apusa ingene azokonsa umwana mwoza tukaja hamwe tukayikorera centre yubari nziza cyane turaronsa imigambi n'imigabo hanyuma rero ahandi naho bakagira classe de couple umugabo n'umugore bakazanana umugabo rero akazokwibutsa umugore ati bwa bundi yasinyiraje canke umugabo akamenya ivyo akora ku mugore we byategura n'ingene amushigikira erega uruhara rw'abagabo gushigikira umukenyezi afise imbanyi bora ndikwenga je ndiko ndiyigisha dukunda kwigisha cyane turi kumwe ni bangahe bamaze guherekeza umupfasoni we kwa muganga sanga nta numwe ukabona ngo bagakiriza ngace nababwira mbora bashikana mugaceje muje mu kabare mukarindiriraho ni telefone ku yindi canke mukarindira hande telefone ku yindi ko babibaraza no kuvuga forest avec ukagumana n'umupfasoni wawe kugira umushigikire kuko ubwo bubabare subwiye wenyene umwana n'uwisange no abantu babiri hari ikintu kiracari kure cyane nico biracari kure yabivuze neza afite ko amuherekeje amushikana ku muryango wa Sarda kushma agaca agenda kurindira telefone azane twamwa baca bazabazanye kubyara nubona barabashikanye muri maternité babaze barabafasha amaboko ego frame wowe mwaragumanye ego sha urashika umuha bezi bezu utamuhaye bezu no musije niduhuza muntu we ico kugisa gushika mbyara gushika ico nagira ngaruke ku kintu mwavuze hanini ni ikintu c'ama trop année aho
turabiye hamwe amakonsekansi yayo kenshi nibaza ko iya mbere no kutamenya, iya kabiri ni ca kiyago kibura mu rugo kuko nkuko wabivuze havyara babiri ntihavyara umwe nkuko mwabivuze kenshi kubera ko ukunda gusanga ko ari urya mugore agira souffrance kenshi hariho abagabo novuga yuko sinzi ko nuvuze ko ari bigabano bandi babesheye batabishiramwo ingoga ugasanga n'uburyo bwo kwikingira ntabwo yirukira ugasanga n'uburyo bwo kwikingira ntabwo yirukira ugasanga nuko kuvyara bakoresha rya jambo ngo harera Imana ugasanga muri vyose babitana abagore ugasanga umugabo arabaye responsable kumbanyi y'umugore wiwe gushika naho bigera aho umugore yitaba Imana bivuye kuri izo tro zine mwatubwiye. Mbega uno munsi abo bagabo baba bavuga ati nta na kimwe turavyara Imana irababona tuvuye no kuvy'ubukene mwo babwira yuko mubasigura mbajijibure ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abatambukanyi babo nikiye kintu mwabwira neza cyane urumva ku bisanzwe turahimiriza ubuunye l'implication de l'homme uruhara rw'umugabo mu bintu by'irondoka rijanye n'amagara meza kugira abagabo nabo bijukire baherekeza abagore babafashe wumva mpagaze kuki kubera gutandukanya imbyaro bakira bati nivyo umugore umengo nivyo umugore ivyo rero nagira babifatanye kubera umvirizo umugabo abaye yiyemplitse méthode contraceptive zirakora neza kuko aramwibutsa akamufasha akamugira byose nuko rero abagabo bo kwijukira berekeza accompagnement des femmes mu bintu bya santé de la reproduction bakabana muri byose bakagumana muri byose kuko izo mbanye zimuhitanye asubira mu ihumbi aca ni bimwe byuko asubira kuzana ubundi mugore undi mugore azanye akamuzana mu bana uca usanga bigoye kandi umugore aje nawe nyene agira ati none ko yundi yavyaye nanje shaka kuvyara ba bana bakaba benshi hanyuma rero babona itunga ry'urugo umugore yamavyara yamana umwana mu bitugu yamana umwana mu yamana umwana hetse nta nisuka ashobora kugira mu nzu wa mugabo inzu ashaka kumera nk'uyihura urumva twe turasambura ingo zacu tutabizi none wewe kutagize isuku kutisize kumwe yahora kubona ngo wisige kubera amagorwa ya umwana umwe ararize ubundi twana dutatu dukurikirana ucu usanga watwawe n'iterambere ry'urugo ntushobora none azobusumira abana batatu rimwe hanyuma abo bana batatu akorera urugo akoreye umuvyeyi nturi kurashobora gukora kuko ntubishobora kuko utwawe n'ibikorwa byo mu rugo ibikorwa by'inyuma ntavyo usubira gukora nuko rero nukuri umuryango hajya muri twari batanga umugambi wo kwigisha muri état civil amakouple bavyita consultation prénuptiale et préconceptionnelle imbere yuko prénuptiale imbere yuko urugongo bakubaka urwabo bakabagira consultation bakabumvisha ivyo bintu hakiri kare bariko baratangura kubikora no mugambi mushasha hanyuma préconceptionnelle bakavuga ati none kugira utwarinda izogenda gute babitegurane n'umugabo n'umugore nuko rero niyo migambi mishasha ego dutandukire kuri twavuze cyane ku bavyeyi ariko tugitangura ikiganiro twavuze ko tuza kuvuga ku bavyeyi bapfa bariko baravyara no ku bana bapfa bariko baravuka navyo ibituma kuko numva umenga ntibiza gusa n'ivyo umuvyeyi urakoze cyane ibituma birajana birafatana umuvyeyi iyo mubavuye amaraso arashobora kuva imbere amaraso imbere yuko ibaruka hari ibyo bita ari amakoze naho nyine ayo rero kenshi cita n'umwana hari indwara zindi nazo ntavuze zo ku muvyeyi bavyita preeclampsia ni hypertension sur grossesse ijya rero cituma umwana kabisa arapfa hama rero ibindi bihora bituma abana bapfa iyo atevye muvyeyi atevye kugwahi ari muri travail d'accouchement iyo rero batakurikiranye neza kenshi umwana arapfira ha mu maguru ugaca usanga rero havutse baramureanimye na vya vyana biza ari binini baramureanima hanyuma mugabo ntibamere bagaca bapfa abana rero bicwa nuko n'ibyo ingaruka zivuye ku muvyeyi zirahitana umwana kenshi zirahitana umwana mugabo barafise ivyabo nk'akana kavutse kadahema neza kavutse katageze nabwo nyene burapfa naho ndari umuganga muravuze ikintu hari nk'umurakubwira ati ngo yavutse ngo twamufashe ngo hama ntiyahema neza ngo acaracigana
sinzi ko ari jewe noba ntizi ubuganga mugabo nibaza yuko eske kurya umuntu akuze ashobora kuba adahema neza bakamureanima bikanka mugabo bakamufasha bakarindira umwanya ko asubira guhema sinzi ko ariyo bita koma peut-être ntibikunda ku mwana umwana rega iyo avutse adahema neza biva kenshi nababwiye ko yatevye kugwaye atevye kugwaye rero yaspira no kuvuga aranywa yari kidamyotique hama kubera bikaca bija no muri trash rero ifo kumwaspira bakabikwega kugira bashobore kuribera ibyo aho vyagiye muri trash biveyo hanyuma rero bagaheza bagaca bamuha n'ibindi bakamugira oxygene bakamuha kenshi baraba sico kimwe na koma y'umuntu mugabo nako kaba kagize souffrance ikomeye bayita souffrance fetale ikomeye baca barabayo ntari nayo gatumwa n'ubundi bugwara kagwaye kari munda abantu bashobora kubona kavutse batigeze babona niho bariho ukurasha nigoga kw'abaganga bivuye peut-être oui ni parce que kubaza bivuye peut-être ko afise abantu benshi bariko baribaruka me niyumvira ivyo vyazasha ko bizaca oya abo baganga bareke nimuje murabinjira mu kazi bakora neza mugabo hariho umwana sokoroka barazi ngene bapima umwana aje ameze nabi no kuvuga umwana asohotse ya ancré et s'il ne crie pas rindi attention ya ancré baca bavyita score d'appgare score d'appgare hariho amakritere baraba la respiration c'est la coloration les réflexes c'est ni bitanu navyo nyene les réflexes hama le bruit du cœur et la respiration ni bitanu rero ivyo iyo adakriye iyo ni danger avutse ntuje wumva iyo ni danger nukuvuga arafise problème tutazi nukuvuga baca babwirizwa kuca bamukurikirana uyo mwana n'ingoga ivyo barabizi rero ivyo babigira n'ingoga nico kintu hajya ndababwire ivyo mubivuga kuko mutarabo kwa muganga iyo wege uri kwa muganga iyo umuvyeyi yibarutse akibaruka wapfuye umengo uragwaye umengo niwe wishe umwana ariko imana iguhaye agakriya umengo niwe umuhaye uwo muvyeyi biraryoshe kabisa nuko nukuri nibaza ko turiko turarangira two turasozera mu guheraheza mu gusozera kuko kwanga jambo guheraheza itandukaniro riri gusozera itandukaniro riri ego guheraheza umengo uri kurasika ubumera uri kutsinda isinda ryanyuma gusozera ibikorwa guheraheza guheraheza umengo warabiraje ubu rero garutse kubineza guheraheza aho warimye kukivaje guheraheza aho yasigaye reka meraheze digira meraheze ntavuze mu gandiro geruka mu gusozera nkuko twama tubikora ntitwobideha reka nkuko uvuze ngo abaganga tubareke ego baravyize turabibemerera barabinonosoye turabibemerera mugabo ko umuntu aguma ari umuntu hariho abaganga b'ibigaba ntibabura abo ntibabura rero nibaza yuko ngo twama dusozerera ku mpanuro abaganga b'ibigaba nibaza yuko bobireka kuko ubuzima bw'umuntu n'ikindi kintu ese umuvyeyi abagiye kwibaruka nko bari hanze babiteze kubona ubundi buzima bushasha bagaca basanga bagiye gutora nta muntu batoye nibi n'ikintu kibabaje ego imfu zose zirababaje mugabo urupfu rw'umuvyeyi ariko aribaruka n'ikindi kintu hama yabivuze vyose abagabo twiyemplike ndagiye mu bagabo bro abagabo mwiyemplike umve yuko nukuri ntihavyara imana nukuri imana irafashwa nucutana ibintu vyose umugore imana ifashe yifashijeho ego nubundi nucutana ibintu vyose umugore ngo ugaheruka kuri urya musi wa mbere akubwira ati nasamye ugasubirayo mugiye kuvyara wari ukwiye kuba numva ngo umugabo ari wahuga umugore ivyo bintu biratahuritse kumuhura nimba ari kumuhura umugabo akaba umugore mu gihe umugore afise inda uragitahura umugabo akama hanze ndabizi ivyo nibishasha bwa mbere ndavyumva none ko hahora umugore hahora umugore afise kore tranje mu mubiri ariye tuma yitubiye kore tranje none umugabo afise kore tranje n'ubugaba badutwaririza none baduhura bazona dutwaririza batwaririza rero tureke nibaza ko twokuraho ubugaba kuko ubuzima bw'umuntu n'ikindi kintu rero umve yuko uri umugabo namba imana yaraguteye iteka n'iteka ridategwa bose hari abantu bama mu masengero hari abantu bama ku mavi hari abantu baja no kubapfuma abantu baja hose bakubarondera umwana rero wa mugabo utewe iryo teko ukumva yuko ugira witwe papa bikurikirane kuva iryo teko ukirimenya
mujane hose mu vyajamwe uretse byose n'ivyo erega uwo muvyeyi abagutwariye umwana wawe abamugutwariye we nturi kuraremerwa ko haremeye ujyanye ukwiye nawe kumufasha mu bundi buryo woshoboye kumufasha wumve yuko mwojana hose hama nukuri banyakubaha mukora mu bitaro mwatewe iteka mukiga ivyo bintu zamura bitumenyesha twebwe abavyeyi tubituye kuko biratuma bapfa ndatumiriye mwese muzi yuko naho abatari umwanya fatira uvuga ati jewe umunsi umwe namba nkora muri CPN niko bayita namba nkora muri CPN umunsi umwe uvuga ati mercredi abakore bazoza kuri vaccin après vaccin mwese nzobigisha n'Imana izobiguhezagirira kuko umenye ko umuntu apfuye kubera kutamenya kandi we wari ubizi ntubimubwire nawe urafise ikosa quelque part hama kuba mama nabo kubagore kubakobwa twicungera mwumvise yuko hariho amatro atuvako tuyalo droit yo kuvuga ati nukuri turavyaho tugejeje kuvyara nukuri nyakubahwa mu mugabo wanje reka tubirabe dutandukanye ivyaro tuyalo droit yo kuvuga ati reka tuvyige kugira ngo izo tro nizave zimpitana reka duprene soin yiwacu murabimenye nico Siren vibes nico fun and facts twaziye ivyo mutazi twabibamenyesha duhamagarira abantu bose aho bava bakagera bafise aho bokora kuko nibaza yuko yabicishijemwo hariho n'ikibazo cyo kumenya uburyo bwo gukora ivyo bintu burashobora kuba buhari umuntu ari we wese yumva ari conscient n'ico kintu nk'iyo centre avuga ati jewe ndashobora kuyikora arashobora kuyikora akarondera abaganga bamufasha kugira ngo tubandanye tugabanya izo mfu z'abavyeyi n'abana abavyeyi bako baribaruka n'abana bibarutse rero urahamagara ufise uterera wese kugira ngo ushobore kuza ugiterere kugira ngo ubuzima tubukize bigishoboka point okay nanje nshaka kugaruka cyane cyane ku baganga yatubwiye ngo tubareke muga sinshaka kubagiriza oya nshaka ahubwo ni agacran d'œil kubavunira akagohe shaka kubavunira akagohe nkuko Darlene yabivuze nkuko mami yabitubwiye yatubwiye ko harabaho ubuke bw'abaganga mugabo muri ubwo buke harabaho no kugaba hariho dufate nka vaccin hariho amasaha yayo no kuvuga ngo naho woceregwa urazi ko aragujya umutima wawe ati amasaha ntawe waruzi mugabo iyo yagushwanira uri kumutwara wa mwanya wo kwigisha bajya abandi bashitse kare nukuri ivyo bari vyiza cyane agafata umwanya wo kwigisha abo bantu kuko no mu bitabo vy'Imana Imana iravuga iti abantu banje bishwe no kutamenya ni rero urumva ko n'aba bavyeyi benshi yatubwiye ko benshi igitigira kinini ya cane kiriko gipfa kubera kutamenya ivyo bintu vyose bituma umuvyeyi apfa aribaruka nibaza rero ko kwigenekerezo rya 5 kwezi kwa Rusama le 5 mai hariho umuzi mpuzamakungu wahariwe umusage femme nibaza ko kuri uwo munsi hoba uwo munsi mukuru bafise ico bariko barigisha abo bose muri rusangi bazoba bahari abo bose muri rusangi bazoba bahari baje guhimbaza uyu munsi nibahimbaza uwo munsi bumve bazokumve une fierté yo kuba abasage femme mugabo bakora akazi kabo uko gategerezwa bafasha abo bantu kubera bakora akazi nukuri noble bafasha Imana ufeye ego nakazi ni kintu cakamaro umuntu agufasha kugushikana ubuzima bw'ukiremwa muntu ni ibintu vyiza cyane rero je nibaza ko ari ivyo biteho cyane ubuzima bw'abo bantu biteho no kubigisha ntaze kumucumita ugo rushinge gusa nuko rushinge nari umucumita amubwiye ati aha iyi vaccine ndaguteye ni yiki ikintu aha ibi nyinza ndakugirira ni kugira ndakugirira ibi kugira ngo tubeho tuzi murakoze cyane anyubukije bagiga umuntu yambwiye ngo ugiye kuri vaccine yiki y'abagore bafise inda yego ntaco tuzico dukingirwaho fe uvuga uti ni vaccine ya mbere ni vaccine ya kabiri ya kabiri ya gatatu cusoho kugende ntuzi impamvu mwebwe binini utabibyibari jo nyene vuga ati rega nivyiki hari ibintu utafasha uravyibuka Bernadette mami wacu umuvyeyi wacu kuba ko nibaza ko badusangije ibintu vyinshi twebwe ngahatwa namwe bwe mwaravye kino kiganiro ko ndatwaye byinshi mwahige mutari muzi twere no kuri twari Imana yaduhaye abana mugahari byinshi tutari tuzi twumve ngahanye byinshi cyane kandi ndatwaye n'abavyeyi bashaka kuba banakuze kuturusha mugabo hari bavye batari bazi bigenga rero turamushimye ko adusangije ubumenyi bwiwe yatangiye amahera mu kubwiga ushake bwiwe akabuduhaye kubona Imana muhezagire cyane nshimiye n'abasage femme bose aho bari yego
mushobora kuba hariho amakosa bakora mugabo amakosa ntangana n'ivyo N'ivyiza bakora. bize mukora ni ko mudufasha gushaka kuronka ibibondo vyacu n'ukuri Imana izibahera umugisha ibahembere namwe izibaha uruvyaro abana muzobona kuvuga ati naramuronse unafashe mwana naronse uvyaro n'imigisha myinshi iruti yonye shimire n'abagenzi banje baje tukarakora n'ikino kiganiro ko nibaze ko twaragiye dutura amasuje hamwe ko twariyumviriza nuko tuzi ko hari ibintu twifuza gufasha muri kuri isuje shimye n'abantu bose bavye kino kiganiro bashe imvura iraguye reka mvuge cyane ngira cuvuga cyane imvura iragwiri cyo tumuha akajambo ko gusozera madame Bernadette abantu bavye kino mugabo mudufashe mu gipartage turabase mudufashe mu gihereza abandi bantu tujijure benshi base igiko cyacu cyacu twengene cyacu twese namwebwe mushikane kure ni fierté kuri twebwe ku gihugu no ku miryango yanyu yose murakoze ngira hari hasigaye jewe sinzi ko namukeneye murakoze cyane ngira nshimire mwebwe bwa mbere mwiyumviriye mwebwe harimo abapfasoni harimo inkumi ko mwiyumviriye kudutumira mu kiganiro gisa nk'iki ni uko mumaze kubona importance cyane ni uko mwari mumaze kwidantivya ingorane ziri ku bisanzwe mutarazidantivya ntimushobora kurondera umuntu avuga none ko mwazidantivya shishikara muhozeko la voix des journalistes ishika kure mwebwe ni uzobara bazoca bona tagira ati mbega yimwe none hakenewe n'ikindi muzovuge muti mami garuka merci beaucoup garuka hanyuma garuka tuganire tuvuge ibiriho tujejwe gusansibiriza hama rero karibu kwiyo tarike zitanu umunsi mpuzamakungu wahariwe abanonose ivy'irondoka rijanye n'amagara meza mugabo kubera twebwe azoba ari kuwa gatatu twari twateguye kuwugira kuwa gatanu ari kuwa gatanu ari kuwa itariki indwi kuwa gatanu rero twari tumaze kuwuplanifya tuzobahamagara tuzoba turiko dusansibiriza ku bindi byinshi turafise byinshi turafise gukinga kanseri y'igwinjiro bw'igitereko ni byinshi biraba abakenyezi nitwobihereza nga tuzoguma turondera ikiyago rero tuganire murakoze cyane ndasubiye kubashimira murakoze turi kumwe tuzoguma turi kumwe turangize tubamenyesha ko ku munsi ukurikira ku munsi wa gatanu ukurikira tuzoba turi kumwe n'umwe atwara ishirahamwe ry'abacitse abapfakaye abapfakare abantu bagira ibibazo babura babo bariko baribaruka tuzoba turi kumwe nabo nyine azotubwira kumbure baramaze kwiga byinshi nabo byatumye mu bituma canke uko umuntu yokwifata bimaze kuba hari n'abatari bazi ko iyo association irabaho barahari kuko barabaye benshi ngira bifuje kugira babashe gutorera gufashanya nabo kugira ngo bishobore kugabanuka ego twasezereda jewe imbere yuko dusezera mikrenje uko yumva neza katugire gutyo ibi bibazo duhura navyo bakunzi ba Siren vibes murashobora kubikemura mukatugirira ga studio tugire PayPal canke tugire GoFundMe tugire kugira turakeneye studio yagutse sivyo bavuga ngo nta usaba ngo bamukubita ku ntoki turakeneye kubashikiriza ibiganiro vyiza biri ahantu heza hasa neza bo ibiganiro bisanzwe ari vyiza muga dukeneye kuza turiruka n'imvura vraiment bayame ananyagiwe tukona probleme mudufashe rero kuri PayPal kuri Lumicash kuri EcoCash muduterere tugire studio ntidukeneye amahera ashobora kuvuga ati ndafise inzu ihagaze ahantu ngiyi ni muyitore muyikoreremwo ndashobora ibikoresho yes muzoba mukoze agakamera kandi lens askenzi na lens nuru kubisigaye navyo turacari babandi turabakunda cane merci kuzobikora bye bye